Yambo muziki sindoti ikomeye cyane indirimbo yanje igeze no mu Rwanda gusa muzobona ivyo ndiko ndakora yuko bitandukanye n'ivy'abaririmbyi ngaha biwacu uraza aho ngwaye nujya untoneka kana kanje kora slow give me more baby girl yup bo bari kuvuga yuko ngo indirimbo ngo mvukana na Davis D ngo naririmbye nka Davis D ngo sound ijwi ni nka Davis D ngo One word. Vipi fresh. Mzee bien sana. Asante sana, karibu sana mzee. Awakoze cyane kandi. Merci beaucoup. Kunu feeling baby God give me your way. Nirijoro ninje nawe babikoreyeko you so fine zimiriza fire. Hey yo, what's up? This is Major Talent TV. Amahoro y'Imana abane nawe. Apompomsi apompati menti intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only special upon right Tizu. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. Pick your own dreams and go after them so that one day when it's turns to reality, you are the first one to notice. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. Ni Major Talent TV woba urafyonze subscribe ni mutarayifyonda ikinico gihe ni nako kanya kuri Major Talent TV kuri umunsi wa none MC Bombardment nakuzaniye umustar umuririmbyi novuga yuko afise ingufu zidasanzwe afise indirimbo yiwe nshasha yitwa Down n'umusi kuri Major Talent TV kuri screen yiwawe nakuzaniye Eddy Smith afise indirimbo itaramara no kwezi nziza cyane iriko ira trending ngaha muri Buja Flavor aho ciye hose ni Down ni Eddy Smith sasa yariyenze iyo ndirimbo ninde ni muntu ki niyo mpamvu namuzanye ngaha kuri uyu munsi wa none Traizo hariya kuri camera MC Bombardment kuri mic vipi mzee safi bro unameze neza Eddy Smith. I'm cool bro now. Nanje nameze bien sana. Yep. Ndaona kalogo kama star wallahi kapendeza sana mzee. Thank you so much bro namwe. Ni fresh kama. Yep. Nande yumujini na huye no Eddy Smith down. Ni kuhatwikanye none katana imyaka ijana tuzomara. Tubaramutse abakunzi ba Major Talent TV none twamaze kugera mu bwami bwabo bwacu. Yes ndabaramukije abakunzi ba Major Talent TV. Nizeye ko muradukurikirana cyane naba bantu banyu. Yana ndabaramukije cyane big up so much. Kuri umunsi wa none ndi kumwe na Eddy Smith ni wigaragaze nka Eddy Smith down. Baby girl tell me how you feel girl tell me mami yo Kunu feeling baby God give me your way. Nirijoro ninje nawe babikoreyeko you so fine zimiriza fire incho nshaka kuri we what again uraza aho ngwaye nujya untoneka kana kanje kora slow give me more baby girl yup uramwumva ariko Eddy Smith calm down manza garuka ko creation nabonye mzee ka creation ka bien sana down indi video mushamushimwa abantu babiri gusa kende ka creation kaje guteka mzee bana navuga yuko nibyo nashatse sinashatse yuko indirimbo yo nakwerekana abantu benshi cyane ya ni babiri na babiri nibo bakora akazi bakahatwika neza nibyo nashatse ni indirimbo igira gatatu novuga iri kuri YouTube channel yiwawe indirimbo zibi video kandi video ngira ya mbere ndibaza nimba atayindi YouTube channel koresha ya niyo video ya mbere nkoze ya eko ariko biboneka neza yuko kugira ngo usore indirimbo hacamo umwanya muremure ni kubereka guide nabanje kwanza izo nari nsanzwe mfise kuri channel yanje ya Zari Audio mugabo rero indirimbo yanje yanasoye video byasoye ko ndayitondera ninacho gituma nabanje gufata long time kugira ngo abakunzi ndabanezereze ngaruke nka Eddy Smith ni yesterday bien ngaruke nindi look nyene ukuntu
yeah. Nguyo Eddy Smith noneho indirimbo down aka video wanakabye sana. Ni bande bantu bariko baragufasha muri career yawe ya music Gabriel? Mbo abantu novuga yuko bagize ico bakoze kugira ngo indirimbo imere kujya ni hakuru ni famille yanje ya sinavuga ngo management ikingo nabande baya ni famille yanje niyo yavuze ati reka dusupportinge ino ndirimbo tuyikorera amasanamu y'uyu muhungu ya harimwo aba brother banje harimwo famille ya novuga yuko ari famille tu. Indirimbo audio washimye kuyikorera muri One Way kwa iBreezy, kubera iki iBreezy? Bo iBreezy novuga yuko niwe nashatse yuko ukuntu numva indirimbo shaka yuko igenda na style nagomba kwizamwo, nabonye iBreezy ariyo ishobora, niyo mpamvu naciye ntumberawe production yiwe narayikunze cyane, ndavuga ati reka ndamurondere dukore umva byaje nkuko ndabishaka. Yapo atwumvirije indirimbo yawe ya mbere ni ya kabiri tugeze kuri ya gatatu noneho down uherekwa gushira hanze. Ni indirimbo novuga yuko imeze bye sana kandi n'imyandikire iratandukanye gato na zya ndirimbo audio warumaze gusohora zibiri. Basha kumengo imyandikire yarahindutse, hari wagufashije mu mitekereze mu kwandika canke ni wenyine umutwe wawe wakoze wenyine canke mwarafashanyije n'abandi? Mbo oya ijya ndirimbo niyo mpamvu navuze ati narabanje ndifunga, ndavuga ati gituma abantu bateye ko baranyakira neza why telefone rero habe changement kuko iyo kuri kuri channel yanjye namaze nka deza ntashaka ikintu na kimwe, mbwa mu nyuma ya deza wananzanye igikorwa abantu benshi bavuze ati kubera iki kidasa n'ivya mbere. Nizere yuko nababwiye nimwe navuga yuko inje mu indi style abarundi batari bamenyereye, inje mu indi style igaragaza izomenyesha Eddy Smith mu barundi, ku buryo uzokumva indirimbo kavuga ati uyu ni Eddy Smith. Inje mu indi style idasanzwe abarundi nshaka bazoyakira neza. Kubataze Eddy Smith noneho turi kumwe uyu munsi, kubatazi Eddy Smith yasohoye indirimbo nziza cyane down iko iravugwa cyane ngaha mu gihugu mu gisagara ca Bujumbura hamwe no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Eddy Smith noneho ni muntu ki yavukiye amazina yiwe nyakuri cyo tubanda? Eddy Smith ni umuririmbyi w'umurundi asanzwe aba mu Cyarama, havuka nkaba navukiye mu Cibitoki cya Bujumbura. Mugabo aho nakuriye wari homba ni mu Cyarama nyene, niho sanze nkora ibikorwa byanje. Atuvuge yuko basha Eddy Smith yarize cyane. Kubera indirimbo yawe down iragaragamwe indimi zige zitandukanye. Umva ni mix nyene mix, mbo ego ndiga sanze ndi umunyeshuri sindaheza ni Eddy Smith noneho indirimbo down wifuza ko yo kugeza hegamze wari ufite intumbero yayi down? Bo indirimbo down ujuri iki agenda yihutamo cyane birantangaza cyane nk'umuririmbyi, abantu bakuyakira neza kandi ize yuko izoshikana ku indi step ishimishije. Ndi kuyibona neza yuko indirimbo ikirabikora, ndi kuyimenyesha abafana nibo bishima bakavuga ati indirimbo wakoze ikintu cyiza cyane. Ndi kubona changement kuri yo. Bebasha Eddy Smith iyo ariko arandika indirimbo yisunga iki? Bo biravana mu dumba ndi mu mwanya kuko jewe kenshi inspiration yanjye nkunda yo kwandika, nkunda kuza kenshi ndiko ndatembera, niho cyusanga tujambo kutundi nkacangera ndarecordinga muri phone, kunda kuza ndiko ndatembera nkumva akantu kaguye mu bwonko avuga ati ako arayiko numva karatwika nkaca ndakandika cyangwa karecordinga muri phone. Eddy Smith, imbere yuko tubandanya n'indirimbo yiwawe nshasha down, tumanze dusubire inyuma gatoya ku ndirimbo yiwawe bitwa Mumporeze. Nziza cyane yakunzwe n'abantu benshi bagiye batandukanye naho utayikoreye amasanamu, ariko ni audio novuga yuko nziza cyane yanditse neza cyane.
tuyibutse abafana biwawe canke bariko bareba baragukurikirana aka kanya. Okay. Uramporeza uyo mwana umubwire ko ndi mukuza ntarire ntasarare umubwire nzoza. Uramporeza uyo mwana umubwire ko ndi mukuza ntarire ntasarare umubwire nzoza. Yap. Uramwumva ariko ni Eddy Smith nuvuga yuko afise imyandikire idasanzwe. Mbebasha yo afise gengi yiwiwe kwanza imuba hafi cyane mu bitekerezo cyane. Gengi ni obura gengi ndayifise. Usibye gusa kuba udafise management ariko gengi kuba hafi urayifise. Abapampa baniga nyene barahari man. Yego kabisa. Ni nabo kandi banagufasha mu bintu by'uburyo canke urafise undi muntu ku ruhande. Mbo ku buryo baragerageza bari isopo ko bashoboye n'ama promotion gushikana indirimbo ku indi step kuyumvisha abantu igikorwa ibintu byinshi nyene barabikora tu. Atugarutse gato ku ndirimbo yawe nshasha Down, ni indirimbo novuga yuko iriko ira trending cyane n'abatara yumva bagende kuri YouTube channel ya Eddy Smith yumvirize indirimbo Down imeze neza, creation nziza cyane. Eddy Smith iga ndirimbo none wewe wari witeze yuko burya yoshika cyane ko menge ko iri ku muvuduko udasanzwe. Mbona vuga yuko iga ndirimbo ni indirimbo novuga yuko yaciye novuga ati mu matrabo arenze. Ariko navuga ati wayi indirimbo iriki yaca mu bintu nkibi haba kuri audio haba kuri video hari ibintu by'ingorane byagiye birahaba gushika naho numva yuko umenga ncitse ingufu mugabo Imana yaramfashije indirimbo irasohoka video ibivyirikira ko nanje rero ndiko ndabyakira neza kuko haji ikintu cyose warakigwaniye ugaharanira ko kiba ciza ukabisenga ukabishamo no kwizera antuka ni bon sana ndabishira kiragenda bien. No utwe challenge tuko turakubako muri kino gihe kubera ni video ya mbere ukoze wari usanzwe ufise ama audio donc nirihe hindagurika uriko urabona kuva yaho usoreye video ubwa mbere tutakubayeko utarasora video. Novuga yuko Down ari video yiwe yambe. Novuga yuko congratulation menshi ku bafana se no ku bantu b'abagenzi banje ndikumva bayivuga neza aho nciye avuga ati muririmbye indirimbo yitwa Down ngo ujyaje nkabona nyine mu quartier ariyo changement reka naho nciye ndavuga ati c'est bon gukora video ni vyiza bitandukanye no gukora audio kuko urashaka gukora audio aho nciye ntibanakumenye mugabo ukoze video uraca ahantu bakakubona ati wakoze ijya ndirimbo ikiracana kwanza nabishima indirimbo yanje igeze no mu Rwanda bayiko barayicisha ku matiko. Narabonye TV mu Rwanda yayicishije. Si imwe ni zibiri hariyo First TV Rwanda hariyo na Top 10 Rwanda ni ibintu bishimishije cyane ku Murundi. Byakiriye man vraiment ni fresh ndanezerewe cyane umva nkibibona navuga ati ebana ijya Top 10 sasa kubona indirimbo yanje bayigize ya Sisi muri Top 10 ndavuga ati ni ibintu byiza cyane mbese no ku Barundi no ku gihugu cy'u Burundi ndabishima kabisa. Umuziki wacu utanguye kujabuka imbibe buke ndabishima myself bro ndabishima kandi bishemeye cyane ariko gikuru ni nshimira abafana abafana nibo batuma bagupushinga nyine ukaguma ubandanya ushika kure ndabishima cyane kandi nabo nyenda bishimira cyane. Noneho tuve mu makomantere usoma noneho ku bantu bakubwira mu micungararo nta bantu ubona batangajwe cyane gose n'igikorwa usohoye hanze. Man barahari kandi rero indirimbo iri kuvuga kwa amajambo menshi nanje karantangaza in moment bon ari byinshi amakuru menshi comment zimwe zigaruka nguma mbona kuma Instagram yanje kuma channel YouTube kuma bari kuvuga yuko ngo indirimbo ngo mvukana na Davis D ngo naririmbye nka Davis D ngo sound ijwi ni nka Davis D ngo turavukana wayi bimeze gute ngo turasa bino nk'ivyo tundi kuyibona kuma media yanje naco gitona bati ndaza kubyishurira hamwe kugira ngo abakunzi ba Mijo Talent TV
ya ndabaho kuri kwa nyako ya meze n'abandi bazoza biyongera bazobona iki kiganiro bazoshinda bishuriraho kuko je Davis Dimbo ego irefenda muzi na muririnvyi babwiza ukuri kubera nanje ayo makomantere nayo nayumvise bo kopya ka Davis unavuga yuko nububeshi Eddy Smith je ndirimba nka Eddy Smith nyene ndirimba nkanje gusa ndabishima cyane kubona yuko bangiriranya n'umu superstar wo mu kindi gihugu bateko bangiranya n'uwo ngaha kuko urumva bashikanye kurundi novuga ati kuindi step kundi gwego nka kumva ngo uri kurarimba ngo tukugeranye na Kiss Brown gumenga ngo uri Kiss Brown man urumva iyo nyenyeri yawe bikaze umva ndabishima cyane gusa je sinimba nka Davis gusa naho abantu barasa vraiment yeah. None burya Davis this so wowe wiyinspira ko so muririmbye novuga ko akwenspira budaga guide mbo indibo ziyo ndazumva kandi nanazikunda cyane nk'umuririmbyi wo mu Rwanda nkuko numviriza abandi baririmbyi mugabo jewe bro ko nukuri kabisa byo kuvuga ngo ndamwinspira ko mbo nabambeshe gusa tundakunda ibikorwa vyiwe kandi n'umuririmbyi novuga yuko ari international ariko abikora neza cyane urumva kuraba ibikorwa vyiyo ndabiraba kandi ndabikunda ya ni uko kabisa ngiyi indirimbo noneho down wayisohoye bayishize ku mugaragaro twitege izindi video guide canke bo akuru ni kuvyizera kuko by'abafana banje sinifuza kuba umva iki gikorwa naberetse sinifuza kubagwisha hasi kandi ndiko ndategura ikindi gikorwa kimeze neza cyane kizoza kirenze down nkuko babibona kizoba kirenze vraiment gusa tu ni kubisengera Imana bizobe nkuko twe turiko turabitegura mu nteguro zacu bizogende neza nkuko tubishaka ya ni indirimbo down yagaragayemo mu Queen video vixen abimenyereye sana yabikoze fresh kandi arakatika byose bishoboka nawe urabyitwaramo neza cyane kubera kujya mu Queen video bo yitwa Kersi ujya mu Queen yitwa Kersi mbo nabonye yuko ushobora gukatika bana nabati ino ndirimbo yanje mu Queen video noshirako yoja muri video yanje niwe yari karabikora neza ico gihe nabyatireka ndamurondere ndamushira muri video kuko nabona yuko yoshobora ibyo nkeneye jewe yap indoto yawe noneho ifise mu muziki ya mbo muziki sindoti ikomeye cyane ndifuza yuko umuziki wanje wogera kure ndifuza yuko umuziki wanje abarundi bo wakira neza kandi no mu mahanga bakawakira neza ku buryo nzoza ndava ngaha ngenda fata kadege man ngenda kugira ama competition n'abantu bo hanze ivyo dukoze hariya tukabizana mu Burundi tukabitsinda tukabizana mu gihugu cyacu cy'amavukiro hamwe avuga ati umurundi ni watoye yatsindiye no champion ya nivyo nkeneye kabisa Eddy Smith ndibaza nawe urabizi kandi urabibona dufise abaririmbyi benshi cyane ngaha mu Burundi babikora neza cyane gose nawe kandi uje muri abo baririmbyi babikora bien sana donc novuga ko kugira ngo donc umuntu amenye ntushaka kumenyekana cyane gari birenza ahubwo kugira ngo noneho umenyekane cyane nuko uzokora cyane nawe kurusha abantu baririmbyi bo ngaha nize nguvu zidasanzwe noneho uzananye gamze inguvu zidasanzwe nizere yuko uvuga yuko nyene zizotuma urusha bano bari basanzwe bahari kugira ngo donc igihugu cacu kimenyekane cyane kurusha mu makungu no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye nizere yuko navuga yuko agakino niho kagitangura nasize down hanze abantu bayakiri kamurindire rero yikurikira ibikorwa nivyo bizivugira bro ibikorwa bizivugira nandi je sinoja ngaha kwitangaza makuru mvuge ngo jewe nzokora inguvu izi nizi nta muntu igera avuga inguvu azokoresha ahubwo arareka ibikorwa byonyene bikikorera abantu bavuga ati uno muntu bino bintu ariko arakora biri different n'abandi
nizere yuko ibikorwa wait muzobibona mutama nivyo bizivugira. ingufu zidasanzwe nanishatse kuvuga urashobora kuvuga ati jewe nimba bano baririmbye bo ngaha basohora haciye amezi 5 je nje gusohora none haciye amezi 3 kandi ndabaye igikorwa giteguye neza kimeze bye nicariye neza cyane narariye amajoro kugira ngo ico gikorwa ndagitegure kugira ngo kizosoke kimeze neza cyane nimba bobo atama ipo basora kubwishi jewe nje none gusohora extended playlist kubwishi nizo ngufu nene ko ndavuga. Okay, mbona uvuga yuko iyo ni secret yanje bro. Iyo ni kwa surprise. Yeah, zari surprise kabisa. Gusa muzobona ivyo ndiko ndakora yuko bitandukanye ni vy'abaririmbyi ngaha biwacu. Biko bitandukanye n'ivyo wabo. Nzoza nka Eddy Smith atavyo kora ngo ujyu n'ujyu ngo nkozi inze nisa bro. Yeah. Anovuga nize ntambamyi umaze guhura nazo muri career yawe ya music. Intambamyi ni mu audio no kuri iyo video sinzi. Mbona uvuga yuko ngitangura music. Gushika ugeza intambamyi umaze guhura nazo. Mbo intambamyi ni nyinshi mbo gusa hari ziba zarankoze mu bwonko nanje nkavuga ati ibintu byarambabaje tu. Ya ego. Mbo ndibuka uwo munsi nanagiye kuri nafise concert Ingozi kuri centre. Mbo nari principal baransize kuyafishe mugabo naye kwakirwa n'abaririmbyi bo hariya. Muri ico gihe rero nari mfise indirimbo tu. Gusa ari indirimbo ntigize nshira kuri channel yanje ziga zibiri ni ya gatatu mubona nizo nashimye kugushirako. Naragiye guperforminga hari mu kabare bro, hari mu kabare. Sishimye kukavuga mugabo tu ni Ngozi tu abavyumva ni Ngozi. Mbo ndiko nda performinga ndibuka narimbye saa 4 y'ijoro. Sinzi yuko ari mood y'abantu bari mo sinzi ko bari baborewe sinzi yuko mbo indirimbo zanje ntibazakiriye neza. Babona umenga ni indirimbo ziko ziraba unaze kubona iyo uvyutse hageze ku mugoroba ntihoshobora ngo reka ngo umva abantu imudu bari barimo bari bakeneye bya bingoma urumva nanje nsanza nawubwa mu mporeze uburimbo buri slow abantu baravuze ati mudukurire ho umuntu hamwe uririmba umuntu ukazona umuntu avuga ati bro va kuri stage kwero waturambiye. Ibyo byarambabaje sana nk'umuririmbyi navuye mfise umuhari cyane narababaye ndavuga ati sha ntacyo mugabo ubuye mwe nakabare ubu ni wari karampamagaza ati ahubwo rero dupange gusa ari byo tutarumvikana kubw'indirimbo yavuze ati bro nandashaka kuzoze gukubitino kuko vraiment wakoze ikorwa ciza kandi nini Ngozi yakora cakira neza. Ya ego vraiment kubw'ico kintu cyakubaye ko Ingozi cyagusigiye ikihe kigo. Bo ikigo yacyansigiye nuko indirimbo abantu bakeneye bundazizi indirimbo abarundi bakunda indirimbo abarundi umudiho bakenera ndawuzi. Nizeye ko rero natanguye kandi indirimbo imudi yose izoshoboka nzoba Eddy Smith ingoma yayo nzoba ndayifise. I go down noneho aho boyisanga kuri social media ziwawe zigiye zitandukanye cyane YouTube channel babwiye. Yep, Eddy Smith genda kuri channel yanje ya Instagram ni Eddy Smith official, channel yanje ya YouTube ni Eddy Smith uyibona kuri page nuko nyene ni Eddy Smith genda murabico gikorwa mugire subscribe channel kuri channel yanje na like na comment amuzamufashije umurundi wanyu muzamufashije umuririmbyi wanyu ebana kabisa big up. Kubafana bibawe noneho gira ico ubemereye. Abafana banje vraiment sindosubira kubamaramaza ubu yengiye kubazana ibintu bishasha ibintu bimeze neza ibintu bisukuye ebana imiziki iremereye kuruta uko mubyiyumvira kandi muzokwama muri mu ngoma iryoshye cyane kuri sound yanje Afromix izokwama yaha turi. Asante sana Eddy Smith.
Thank you so much bro kwa twakoranye bien abakunzi ba Mivyo Talent TV, big up is your boy Eddy Smith, mwandanye mudufata mu mugongo. Niyo TV novuga yuko iri kiragerageza kutuzamura twebwe, umuntu yakoze neza itigera ibagura ivuga ati naka na naka. Nongera nshimira n'andi ma TV ari kubikora nkamwe, nongera nshimira n'abandi ba journaliste bariko baragerageza gukuza zino mpano. Novuga yuko nka radio yitwa PG Classic FM, MC Capitaine de la Capitale, vraiment ubahwe, uri gupushinga indirimbo, uri kuzivuza indirimbo z'abarundi. Imana iguhezagire cyane, n'abandi ba journaliste cyane babigireho, TV online ba Mivyo Talent babigireho, bakore nkamwe, bibuka abandi bari nyuma y'iwacu twasize. Aho umuziki w'u Burundi uzori kuragenda kwindi step ishimishije cyane. Uyu ni musi bro. Asante sana. Wabibonye impano yiwawe irashobora kugutunga. Impano yiwawe niwayikurikiza neza cyane niko kazoza kiwawe. Uyu ndi musi akandi kanya. Imana ikongereze imigisha kandi ciao ciao.